teri hano akojeje agati mu ntozi sinshobora kumureka bino bintu sinobire kuko ntibishoboka kiguma kinyegereye mugabo jewe gitera kivyibuha bose bategaza kumenya ko nakoze icyaha none ko wahindutse ni Claude yasanzwe nzi Claude ndenda kugira ikintu kimwe uratsi ko ndi pasteur kandi nasizwe amavuta nkoreshwa ibitangaza abantu bagakira ubu vy'ukuri uri kurazana ivyo bintu ngaho genda mukebwe wa mukobwa we ntusarishe urazi mu rusengero kuno banyemera ubwo muze kuja ku ma TV online uze kuvuga ibintu by'wanje giribanga bamugira ibanga twe turabakozi b'Imana kandi twubashwe kuma uza kuvuga ko kuje kuri TV online wansabye ushaka ndavyara bambere imbaraga ukoresha aha erekana cyaragizeho ndagukemeye none ko mbona ukora ivyaha nk'abandi bose mu kwivayanga wivayanga gusumbya ingurube nkuko nabisi bamwe kutango nabisi nkuko babigenza ahubwo nawe cyangwa ufisi ya urakaza neza ni kuri Kita News tuje kurabira hamwe ivyananze igice ca kabiri tugenda kurabira hamwe ivy'igice ca gatatu navyo uko bimeze n'ingene bigiye kugenda filme yacu ni filme kandi nziza ika inaryoshe inabereye kurabira hamwe co kimwe n'impanuro zirengeje ziriko ziboneka muri filme twagiye kubonamo ko ari mu profete ba fake canke aba pastori ba fake tubonamwe abagore ibi bihemo aho twabonye abonera ariko ashaka guha umuti umugabo wiwe ngo mubere ikijuju ciwe ibintu harire biraba kandi biriho kandi bireze ikani navyo bintu bigezweho muri iki gihe ibi tubonye muri na filme wowe nanje turabona ko hari impanuro zirimwo twagiye kubona umwe Constance wacu ariwe Claudia muri na filme ariko arabwira pasteur iti zo mbaraga zawe nkeka wazikuye muri Nigeria canke muri Malawi nkuko abandi babigira kugira ngo wemeze abantu ariko mbona ubusambanyi bwo butakuvamwo ubusambanyi bwo bukugumamwo ibi ni bimwe Chimamanda yiriko aravuga izi mpanuro turazibonamwo muri iki kintu ko hari ico bigiye guhindura kimwe canke ufise ingeso mweliyi akumva nuko tubona uyu mukobwa wacu nawe agiye kwa Yvette mugenzi we ubu nawe ni mama pastor aramubwira ati iyi nkuru y'uyu muntu imeze kunuku ati burya hari umukobwa pastori w'ahandi yoba yarateye inda kumba ari karivuga aramubwira ati none ibi niko bimeze uko wumva twumuhanura gute cyane twabigira gute undi nawe aramubaza ati koko ibintu byararabaye tego byarabaye ati none koko hamwe nawe ivyo bintu byo byabaye kuri wewe wo kwifata gute Yvette uri mama pastor araza ati jewe bari jewe agakiza nuca mbanza nkata ku ruhande hama tukazanda ubundi nkamwereka ko mfise inguvu canke nkomeye ntamwomeka ingumu akibura oya ibi twabibonye ko kandi twavyumviye hamwe twabiravye turabona ko n'igice ca gatatu coco kizoza ari umuriro Mr. Kana mwamubonye eka mimi rero we mwamubonye kuko nimba mwamubonye ariko Mr. Kana we ntimuramubona reka rero bize baryohereko muri ino ndwi n'umunyenga muri ino ndwi n'ukuryoherwa igice ca gatatu kizoza eka kiza ari umuriro warubitse filme nimba koko wabonye igumiza ku misi itandukanye siko bizohora n'urugendo eka n'ibikorwa byinshi byatumye dutegwa cyane twuma ducegwa ku itariki canke ku gihe ugasanga turiko tuboneka nk'abatariko barabishitsa uko bavyemeye ariko si igisebo kuri twebwe ahubwo twe tubyita umugisha sinzi nawe nyene bwako byita umugisha
koko nimba uri umukunzi wa filme tubwire koko ibi bintu wewe iyi filme urabona ko izoguhanura canke hari ico yogufasha. Ufatire kuba pasiteri ba feke, ufatire kuba pasiteri bakora ivyaha, ufatire kuyu mama Yvette yavuze ati jewe mbaye ndi umukristo notuba kristo hari hama tugahana ingumu koko urumva ko ubukristo butaye. Kandi ibi bintu ntitubikina kugira ngo tubatwenze gusa, ariko turiko turashaka kubereka kuko uyu mukobwa nawe yaciye arenza ko n'impanuro amubwira ati ubu Kristo ubanza gutayi reka nturabona impanuro. Twabonye n'urugo rwa Sabasi rwatewe n'amadayimoni yo gutanga uburotsi. Ubu burotsi ntiburi mu rugo rumwe, ntiburi no ku muntu umwe, buri no ku bantu benshi. Ibi rero tubona ngaha hantu tubona ko aba bantu si jewe siwe nawe byo kuba bifise ico bivuga, bifise ico bitubwira. Wewe nanje tubandanye kwiga no guhinduka. Igice ca gatatu rero uraje ubonemwo ibyo utaruzi koko filme, turaje tubonemwo Mr. Khan, ibi nibyo utaruzi. Uraje ubonemwo eka n'abandi benshi. Uyu kanyombya wacu muri no filme niwe twita Marezo koko, no muri filme yagumye yitwa Marezo arahinduka, ariko ubu yitwa Marezo. Uyu muhungu n'umuhungu yatanguye akina komedi, ariko iyo komedi imuvyarira kumenyekana bituma aba bamutora. Tuko turabona ko bazomushira ku rundi rwego, hamaciye abigira kaguma kina neza bizomufasha muri kariyeri yiwe. Uyu mutipe ndavuga uwo muhungu w'ubwinyo buhongotse, nibaza ko wamubonye kandi neje zomubona. Ni umukozi wo kwa Sabasi, ni umukozi wo kwa Oronera we tumubonana ikibi cinshi kirengeje, ariko ibi nta kuri bimubwira. Ino filme turabona ko izovamo ikintu kinini bivanye n'uri karayiraba itashaka gukuramo. Wewe ugiye kuyiraba urabona izoguhanura kubiki? Je ndakunze kubona abantu biyita abakristo ariko atari abakristo. Ndabona ko hari hice zombwira, nubwo nabandi ko mvuga ijambo ry'Imana nkamenya ivyo mvuga. Nuko ndabona ivyo zombwira nimba n'abandi umunyavyaha kandi nkidijwe ko hariho ikitugera twari twaribagiye ko kitugera. Irimwo byinshi byo guhanura, nuko gusa atari duca witaho, ariko tumenye neza ko Imana iri hejuru ya byose, haba mu rugo, haba mu gusenga, haba mu ishengero, eka haba no hanze, haba na hehe. Ubwo bukristo ushobora kubuta, ushobora no gutanga uburozi, uwo mugabo wakabika ijuju bwite ugasanga no mu muhiga ko ntavyo kironse, ugasanga ubaye umukristo wa feke ugapfira muri ivyo vyaha mukisanga kuzimu. Turabonamwe impanuro, nawe nyene ubwawe urakwiye kubonamwe impanuro. Jewe bwanje nakuye mwakanje kandi n'ubundi acabananye kura mwakanje uhora habagire neza. Tuzobonane ku wa kabiri. Iyi yari inzira ya filme, dutira inzira ya filme yacu kugira ngo twerekane ko tugikunda filme, hama tubandanye kwagura no guteza imbere no guhanura isi babashe kumva filme y'u Burundi hejuru cyane. Ukabukunda filme yacu, eka bandanya udushigikira mu gufyonda subscribe canke abone, eka unashire akadarapo muri commentaire turabe bande bakunda filme ndundi. Murakoze cyane, tutosubire ku munsi wa kabiri.